Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, nitugire Kristo. Turasabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo c'Abanyaroma ku kigabane cyaho cy'umunani, duhera ku karongo ka 31 kugeza ku karongo ka 39. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo amatazirano y'urukundo rw'Imana. None ko bimeze bityo twovuga iki? Ko Imana isanzwe iturwanira, ninde yoturwanya? Ko itimanye umwana wayo bwite ariko ikamuduhebera twese, none ico itesha kutugabira ibisigaye byose ikabigereka kuri uwo mwana ni igiki? Ninde azokwagiriza abatowe n'Imana? Mbega Imana siyo ibagira intungane? Ninde azobacira ubwo gutsindwa? Mbega ni Yesu Kristo, kandi ari we yapfuye agaheza akazuka, akaba kandi ari we yicaye iburyo bw'Imana, akongera akatwambariza. Ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? Mbega ni amarushwa canke ni amaganya canke ni uruhamo canke ni inzara canke ni ukubura ico twambara canke ni amakuba canke ni inkota? Nkuko vyanditse ngo twirirwa turicwa batuziza wewe, tugafatwa nk'intama zimbagwa. Ariko muri ibyo byose turatsinda kubera uwadukunze. Nkako ndemera ntakekereza ko atarupfu canke ubuzima, atabamarayika canke inganji, atanibiriho canke ibizoza, atabifise ububasha, atabiri mu kirere canke ibwina, atanikiremwa na kimwe kizoshobora kudukura ku rukundo rw'Imana rwamenyeshejwe muri Kristo Yesu umukama wacu. Bene wacu, muri Yesu Kristo, iri ni jambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe riravuga ngo amatazirano y'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana, twumva urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana, bana b'Imana, ni rwiza cyane. 31 akavuga ngo none ko bimeze bityo twovuga iki? Uko bimeze bityo twovuga iki? Turibuka iyo twahejeje uko Paulo yari karavuga ibijanye n'ukuntu twizigiye no kwizigira ko Imana hazogera igihe Imana tukabana n'Imana, ko Imana isanzwe iturwanira, ninde yoturwanya? Paulo akavuga ati ko Imana ariyo isanzwe iturwanira, ninde yoturwanya? Kubera iki turwanira? Kubera iyo twaherutse yaratwizeje neza ko tuzosa na Yesu Kristo. Kubera urukundo rw'Imana, Yesu Kristo ko arifura muri bene wabo beshi. Rero Imana iradukunda, yaduhaye Yesu Kristo. Hari byinshi, reka tubibandanye tubyumviriza. 3 ngo ko itimanye umwana wayo bwite
ariko ikamuduhebera twese. Imana itimanya umwana wayo ariko mukamuduhebera twese bana b'Imana, ariko hari abatabishaka. None ico itesha kutugabira ibisigaye byose ikabigereka kuri uwo mwana ni igiki? Ngo none ko itase gutanga Yezu, ko yarinze tugabira, ariko burya abana b'Imana nukuri twarakunzwe pe. Imana iradukunda neza neza. Ca nibuka ko wumva canke se mu bitabo byeranda havuga ukuntu mwijuru inama yateranye biyumvira uwoza gucungura iyisi, hakabura n'umwe. Mugabo Yezu akaraba ati huko uhonye isi yose reka manuke. Rero Imana ati nyembu bishatse genda batabara. Erega Imana ari no kuvuga ngo igumire ngaha bireke bipfe nabi byaraze kumva ko je arige umwana ndamuhenda yenda nkagira iki nkamuhendeze nabona birasa na nkamwihorera. Rero n'Imana yari gushobora kuvuga ati ntujeyo bireke niko byagapfuye kuri Nowa naragerageje barabizi, kuri Sodoma na Gomora barazi neza ko ibyo bisagara nabihoneje cyangwa ibyo bihugu bibiri nabihoneje kubera kutumva. Ariko nyene Imana iremera Yezu araja kumanikwa ku bwacu. Ninde rero bakanavuga ati none nigiki kitotuma tugabira n'ibindi byose? Ibindi byose nibihi isigaje kutugabira kubana nayo, kubera ibyo ngaha mwisi na Imana yaduha ubutunzi, ikaduha ibyiza, ikaduha impuzu nziza, ikaduha ibyiza, ariko nshuti yanje nibiherana n'umunota umwe hano mwisi. Mugabo tekereza ibyo bindi bisigaye Imana izotugabira ku buryo tworyoherwa. Ubwambereho turyoherwa no kuba Yezu yaratubambiwe. Imana itimanye Yezu akabambwa akaducungura. Raba rero ikindi kintu cy'agaciro gisigaye woharanira nacyo niki? Utaharaniye kuzobana na Yezu Kristo, ibyo ntituzobishikira. Yezu yabambwe ku bwa twese abantu, ariko kubana nawe ni ku giti cy'umuntu azoba yarabiharaniye. Ninde azokwagiriza abatowe n'Imana? Ngo ninde azokwagiriza abatowe n'Imana? Ntabwo azokwagirizwa azagiriza abatowe n'Imana, kuko abatowe n'Imana ni abana b'Imana bagendera mu buntu bw'Imana. Mbega Imana siyo ibagira intungane? Ngo mbega Imana siyo ibagira intungane? Imana nitugira intungane, mugabo wabisabye Imana, urabisaba Imana nayo ikabiguha. Kandi Imana iba yiteguye neza na neza kuguha ibyo uri kurayisaba biri mu kuri, ibona ko uri kurayisaba byiza. Kuko mwibuka ko hari n'abasaba ibibi, ati Imana womfasha nkagira Imana nkabona ndishe Zipora akamba arandusha nabijya vuga biransesema, ari ukaba uri kurasaba Imana cyane ukaba ufitiye nyene akangonongono. Ubwo ndi kuya karorero uyumvire nawe ku bandi, ukaba wumva ufitiye shari, wumva ati Zipora yahuye n'ikibazo kiniki ngo hubwo gasha ngo muraniyumvira ukuntu nigeze gukorerwa operation. Abantu bamwe banyumvira ikigongwe ngo sha ngo Zipora baramukoze mu kugurusha, ngo baramukoze ukuguru kweri, ngo bagendera ku mabekiye n'ukuri yarababaye gose. Undi muntu ngo iyo baguca ngo ntibaguciye ngo ngo mugabo gusa ngo amaguru ntareha ibintu nk'ibyo, ngo babuze kumuca ukuguru. Ngo urazi ngene Zipora yishima ngo iyo bamuca ukuguru, ngo ariko nubwo yarakomye. Mwumve bantu b'Imana, umuntu w'Imana arashobora kwipfuriza
mugenzi wiwe ibintu nk'ibyo. Ninde azobacira ubwo gutsindwa? Mbega ni Yezu Kristo, kandi ari we yapfuye agaheza akazuka, akaba kandi ari we yicaye iburyo bw'Imana. Baratubaza ngo mbega ni Yezu Kristo azoducira urubanza rw'ibikomeye? Reka tubandanye turabe. Akongera akatwambariza, kandi Yezu Kristo akongera akaba ari watwambariza, aratwambariza yipfuza ko tuba abana beza. Mugabo niwe azoducira urubanza rwo kuja mu ijuru canke kutaja mu ijuru, kuko yarabitubwiye muri Bibiliya, turabizi n'ibibazo azotubaza. Ariko twarahiriwe umugani w'abagatolika ngo twifitiye ngo twebwe ngo umwana agira se na nyina, ubutagira nyina aba ari ingorane, ubutagira n'umwe ziba ari ingorane zikomeye. Ngo ariko ngo twe turahiriwe ngo kuko tubafise bose. Haleluya, amen. Kubera twifitiye Bikira Mariya, Mama Mariya. Naho bamwe batamwemera bamugwanya, ariko abamwemera turahiriwe kuko dufise mama. Kizima Yezu no ku musaraba yabwiye Yohana iti nguwo nyoko wawe buragucakira. Nciye nibuka ko mbere uyu munsi kubera ko kuwa gatandatu wari umunsi mukuru wiyurira mu ijuru rya kuwa gatanu wari umunsi mukuru wiyurira mu ijuru rya Bikira Mariya. Mu bazungu rero hari ibyo bagira nyene nti bakabigira nyene bisanzwe mbwa muri Afrika. Nanje nari na mwiryo joro nari kumwe n'abari mugeranyi kamani mugera hari ya ntuma ya papa yari iri ku kirimba cya Bikira Mariya. Rero reka tubandanye. Ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? Ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? Ibyaha byacu. Mugabo reka twumve Paulo icyabivugako. Mbega ni amarushwa ngo ninde azodukura ku rukundo rwa Yezu Kristo? Atangwe kutubaza rero, mbega ni amarushwa canke ni amaganya canke ni uruhamo canke ni inzara canke ni ukubura ico twambara canke ni amakuba canke ni inkota? Nkuko byane urumva arabaza rero icyo dukura kuri Yezu Kristo n'uruhamo, abaduhama n'inzara, ni ukubura impuzu zo kwambara, mbega kanavuga ni inkota bijya byo kwicana. Rero reka mbere tugende kuri kamwe reka turabe iminota. Ndihutisha. Ni amarushwa. Nibyo amarushwa aratuma abantu benshi batakara abakristo bakaza guhigira ubutunzi mu bapfumu no kwa shitani kugira bakire. Ubwo rero aho amarushwa agukwegera kuja mu muriro. Canke ni amaganya go kubura ibyo ugaburira abana canke ibyo kubura ibyo wambara canke yo gutotezwa canke yo kunyagwa itongo canke agaka n'ibindi canke akazi, bituma ayo maganya nayo yo gutuma kudasenga neza, kudakora iby'Imana ishaka, ukisanga uzoheza nabi. Canke ni uruhama baguhama biratuma guhamwa wobona bagufashe ati mbabarira Yezu ndamuhebye. Beshi barahebye Yezu Kristo, baheba inzira y'Imana kubera bumvise ati bariko barahama abakristo, bigatuma bava ku murongo. Canke ni inzara ituma abantu benshi dutibanga. Abagore benshi n'abakobwa barishora mu busambanyi kubera inzara kugira baronka amafaranga. Kandi tutibagiye n'abagabo n'abasore nabo barishora mu busambanyi kugira baronke bama misuga
hariho abamama ubu byo twatuzi ku bantu b'abagabo hari abamama benshi ubu aribo batanga amahera yo gutereta abahungu abasore abana bakiri bato mani dutabare cyane novuga byinshi cyane ni ukubura icyo twambara kuko nabonye Maragarita yiyambariye igitenge cyiza cy'ibihumbi 300 ngo naje kiya gitenge ntakibonye ugaca usanga woja mu busambanyi uribye se ukoza amanyanga ariyo yose wemeye kuza gukina ibintu bitabaho amamuva atari meza kugira uronke amafaranga wambare canke wumve ko worushanaka ibyo byose byotuma uva kuri Yesu Kristo ukazoheza nabi canke ni amakuba canke ni inkota reka iki kinkota cyo gica gisobanukira ha 2006 bakavuga ngo 3 bakavuga ngo nkuko byanditse ngo twirigwa turicwa batuziza wewe tugafatwa nk'intama zimbagwa ngo birigwa uko byanditswe noneho nagiye kure muzi ko amateka menshi kwa matumva abantu benshi bapfiriye Imana bapfuye bahogwa Imana aho rero nitwirirwa turaja kure dusimbiye mu Bugande duca tubona abamaratiri b'i Bugande abatari bake barazi inkuru z'abamaratiri b'i Bugande ubwo rero tugaca tubona rero n'abandi benshi haba no mu Burundi haba no muri za Tanzania za Kongo nka Januarite wa Kongo benshi rero bapfiriye Imana muri ubwo buryo duhereye kwa ba Meshake n'abazabudeneko ibintu nk'ibyo ariko muri ibyo byose turatsinda kubera uwadukunze ngo kubera ibyo byose ngo turatsinda kubera uwadukunze abatsinda ni bande babandi bumvira mutima mweranda bataja mu bibi bataja mu nzira y'ikibi nibo batsinda 18:38 nkako ndemera ntakekereza ko atarupfu canke ubuzima atabamarayika canke inganje atanibiriho canke ibizoza atabifise ububasha wewe icyo yemera arazi ko naho wosonza inzara itotumugira ububasha bwo guhemukira Imana inzara itotumuhemuka wo kwemera ukavuga uti naramenye Yesu iyi nzara yashaka ni inyiki ukamenya ko bagufatiye kwinkota hagira kuravuga mugiye gusenga shira hasi Bibliya atari ibyo turakwica ukaba wavuti ndemera mpfe kuko nihakana Yesu urazi benshi baca bihakana Imana akarorero bajya bagenda gukora za Saudiya nyuma ari za Saudiya mu bihugu by'Abarabu n'iki abagatolika iyo bagiye gukora mu bihugu by'Abarabu bagize Imana batisha kuronka visa yo kujayo acagura bya bikanzo by'abanyimba ari byo jibaberi nyimba ari jibaberi agacagura imyitandiro yurira indege yamaze kubikubitamo agera muri Saudiya muri Oman yamaze kubikubitamo ari byo yambaye akitangura kwimvira ibintu byo kuja hariya atangura no mu Burundi kuba yigisha Karabu ubuhoho baranabatreninga data mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu bana b'Imana ibaze wari umukatolika ibaze wari umupenikoti wari umurokore wambara Yesu ashimwe ego burya n'abayisilamu bambara Yesu ashimwe kunyambaro ego abayisilamu bambara neza kweri mugabo kuba wari umurokore ugacukubita ko nyimba ari umwitandiyo kugira wiyoberenisha idini aho wamaze gutakara
hari n'ababigira bumva ngo Imana irambona ngo izombabarira ngo namayisha tu ngo nukurondera ubuzima. No, witonze Imana yo gucira iyindi nzira atari inzira yo guhemuka. Aho wahemutse wataye ibanga, Imana idutabare cyane. Rero turabe uruhamo ntirutukure ku Mana, inzara ntitukure ku Mana, ntiduhemuke ngo turamuke, ngo mpemuke ndamuke. Imana idutabare cyane. Turabandanya canke ubuzima atabamarayika canke inganji atanibiriho canke ibizoza atabifise ububasha. Aha twavuze 19 atabiri mu kirere, ngo atabiri mu kirere byo tumuhemukira Imana, canke ibwina ngo canke ibwina atanikiremwa na kimwe kizoshobora kudukura ku rukundo rw'Imana rwamenyeshejwe muri Kristo Yezu umukama wacu. Haleluya, amen. Asimangira avuga ati ntidukwiye gukugwa ku Mana n'iby'iyisi. Abantu b'Imana, abantu benshi bagenda gihonomu bagwana kugira iki? Ubutunzi, guhiga ubutunzi uhemutse urinze guhemuka. Ubutunzi bantu b'Imana, ibaze kubona umuntu w'umugabo yica umugore ngo amutanze ku gitambo, kubona umugore yica umugabo wiwe, canke abagore ngira bakunda kubasaba ngo abana b'imfura. N'abapapa nyene benshi ngo barakunda kubasaba ngo abana b'imfura, ariko ba papa bakunda kubasaba ba mama wabo. Iyo atamufise rero niho uca usanga atanze umugore wiwe canke atanze umwana wiwe. Imana iduhe gutahura cane. Ibaze guhemuka ukica umugore mwabyaranye canke umugabo mwabyaranye canke mwashakanye, uri kuraharanira ubutunzi. Mu gihe umuntu ashobora gupfa mu isaha imwe mwari kumwe, mu minota 10 kumva ngo nakarapfuye. Bantu b'Imana, tuze twiyumvira kweri, ntitugahemuke ngo nukugira ngo namayisha tu, ngo murantunga maisha di Kiswahili. Hari gihe rero unya kubera usanga keshi turi kumwe n'abavuga Igiswahili, akandi keshi tugasanga ndi kumwe n'abavuga mu Cyongereza, nanje nkaba nzi neza Kirundi. Sigaye usanga rero ndiko ndavuga nk'ibintu ugasanga nacanze mu Giswahili, nacanze mu Cyongereza, kandi cyaba Cyongereza cyaba n'Igiswahili sindanabizi neza, mugabo nyene nisanga nadushizemo. Haleluya. Navyo ni vyiza kuko Imana irabona ko kumenya Icyongereza no kumenya Igiswahili nabwo byofasha. Kubera ndirimbana n'abakongomani baririmba mu Giswahili, rero byabaye ngombwa numva ko kuririmba ari bisanzwe soma, ariko kubera tuba turi kumwe rimwe na rimwe byatumye hubwo Igiswahili kirapanda gusumba Icyongereza. Nabwo ndashima Yezu. Bantu b'Imana rero ntidukwiye rero kuzohemuka kubera iby'isi. Iby'isi ni iby'imyaka 100, 80, 90, 50, 40, mbega beshi na Bibiliya ivuga ngo ni imyaka nyimbari 75. Ni raba rero twemere tujye bike turyame kare. Twemere tujye bike turyame kare kugira tuze tubane na Yezu Kristo, tuzose na Yezu. Imana itimanye Yezu Kristo izoduhe no kubana nawe. Tureke guhemuka. Bantu b'Imana, nguheza guhemuka mu bigori bikera. Abantu benshi abantu bahemuka ugaca nyuma usigara uricuza.
ibaze ko hari umuntu ashobora kugambanira umuntu azi ko bamwishe mugabo bamutereye mu ruzi cyangwa bamutaye ahantu nyuma bakamubona Imana yaramurokoye. Buriya nubwo umuntu yica umuntu bigakunda agapfa agashikaye, ariko si ubuhizi uba wihaye ikinogo mu mutima wawe no mu mubiri wawe kitazigera gisiba. N'igihe rero ubikora uzingura buhejeje ukisanga wikwegeye ingorane ugasanga ntiyapfuye kandi naho yopfa uzi kwasize abana asize umuryango ubu uzobahungirahe. Bana b'Imana reka tugarukirize ngaha. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.